sinzi kuko ngerageje kuraba ukuntu uhagaze ufise amataye neza kweli da ukwiye gukundana nanje ukwiye kubana nanje so sweet da ndagukunda kweli ahubwo nifuza ko umbwira gusa ijambo yes mu minsi mike cyatubwira ubugeni cyo nawe umukobwa mwiza namaze kubona nga muri aka gace hari abakobwa beza please je nifuza gusa unyemerere uvuge gusa yes Toma nakwemereye je nawe pipipi tayari uri umukobwa mwiza sinifuza yuko no kubura ndashobora kukubaza ikibazo ubu koko by'ukuri wowe urankunda kuko ibimenyetso niko ndabona ngaha mu maso y'iwanjye bigaragara yuko neza unkunda ariko umenye yarashoboye kuguha ikibanza kinini muri cye kandi ndagukunda ndetse namara kuri ku rukundo ko bwoko bwinshi ariko ibintu ndiko ndabona uyu munsi muri amasaha nta rukundo ndiko ndabona amahera sheri okay nta kibazo icyo kintu uvuze cy'amahera ngiye kugikorerako ngiye kuyaronera ko bwawe kuko nyemeje yuko nzoga umunezero n'urukundo ndagukunda tahura neza yuko urukundo ruraremereye cyane naho usaba idiyama umuntu ayifise arashobora kwitanga kubera urukundo ariko ko wasabye amahera byaronde kubera iki atangiye kumbwira amajambo nkayo kandi niwe yari umugenzi wo kumba hafi wo kundemesha wo kushobora kunyizeza neza yuko uwo mukobwa azoba iwanje koko ari kumviriza amajambo ariko aratangura kumbwira ariko jewe nitwa Toma nzogerageza gukora ibishoboka byose
ujya mukobwa azobe wanje kuko ndamukunda cyane ujya mukobwa. no ndibaza naho uriko uranyereka ibintu nk'ibi sindabyishimira kuko jewe narashoboye kukubwira yuko ndagukunda, nipfuje yuko twashobora kuja mu rukundo dusangire umunezero w'urukundo. Ndagukunda cyane nono, ntushobore kubabaza umutima wanje, ntushobore kunshira mu byumviro bibi. Menya yuko jewe ndi wawe. No ndagukunda cyane. Umunezero wona nakurondererako mu rukundo nta munezero wawe ndabona. Nyama ngerageze gukora igishoboka cyose kugira mbone umunezero wawe, ariko ibyo mbona ibihushane. No I love you. Ndagukunda nono, ndagukunda. Sinifuza yuko nashobora kukubura, ndifuza yuko ushobora kuba wiwanje. Ndifuza yuko ushobora kumbera nyina w'abana banje. No I love you. Ndagukunda. Naho abantu bazovuga amajambo menshi kuri wewe sinzoguheba, nzokwama ndakugumiza ku mutima wanje. Ndagufata nk'umugenzi nawe ukamfata nk'umugenzi. Rero je sinobona rero uriko uraja mu nzira itari nziza ngo mpore. Thomas, hari ibintu ntabona neza ku buryo mukobwa mukundana. Kashize ingani imisi yose muhuye, je kirya kintu wamugukorera je n'ikinezera. Imisi yose muri kumwe ucumanza mukukugwa mu nda kamanza ukamukubita inoti ya 5. Ubona hajya ahantu uzoshika he Thomas? Urabona neza yuko ujya mu nzu hapfura mushikana muri buno buzima bw'umuntu imisi yose muhuye ku muntu. Ndabona ujya bijya bintu by'ibikorwa ukora kugira ngo sibyiza ntibinezera nk'umugenzi. Cyo gituma yafashe umwanya kwanza rero Rwanda maze genda bikubari bito nare ndetse ndakubwira cyangwa ujya mukobwa tugihura jewe nawe naciye numva umubiri tawe kumerereza, naciye numva afashe ikibanza kinini muri jewe. Ujya mukobwa vuma ndamukunda, naho yari kunsaba ikintu kirenge amahera kubwiwe ndi tayari. Ujya mukobwa ndamukunda, sinifuza yuko numubura, sinifuza yuko ashobora kumba kure. Rero ibyo bintu kurampanura sinabyumva neza kuko umutima wanje namaze kumwihebera. Ariko Tom, uri umugenzi wiwanje, sinubona uriko uraja kwita mu ruzi guzuye ngo nceceke. Sinubona uriko urafata inzira irimwo amahwa ngo nceceke. Ujya mukobwa ndabona ntimukwirana, imbe yaragukunze yagukundiye utwo tuntu zuramuntu. Cyo naguhanura uraraba basubundi ntari umviza uvuze ati yankundiye amahera yiwanje. Yes, ariko je ndiyemera nzogerageza ndarumutiramo urukundo. Ejo cenye ibya ejo azonkunda, kandi nimba ino munsi je ndiko namurondera azoshika nawe azondondera. Ariko gusa kimwe gusa ujya mukobwa sinomuheba nare. Ujya mukobwa je ndamukunda, sinzi cyo uko nakubwira ndamukunda cyane. Cyo bijyane ko ndaguhanura umugenzi wawe ko nanje uzompanura, kandi sinaguhanuye ngo ushatse gukwinjira mu rukundo rw'iwanyu ngo n'ujya mukobwa mukundana. Oya, ariko ntabwiye ubona uko amaso atukura
utubwire tubandanye iyo twariko turaja tuje mu yindi mirimo. Mr. Nare. Amakuru yawe none? Je nyene ndameze neza ndakomeye. Wow! I'm so happy to hear that, my friend, okay? Indwi yose utanamvugisha we bibage ko bari umugenzi. Don't worry about that, you know. Ndabakunda cyane. Yeah, more than that, nuko I wish you all the best. Bwawe uramenya ko aritwe twasigaye ku gatumba ja. Twe turaho nyene turameze neza turakomeye. N'akarere karameze neza kabisa kavura. N'ubunye twimije ibintu kurima. Abarimye gusa ni no mu Burundi twe ntiturima ntuzi ko tugiye abakomiseri ngahanye. Umuntu nabyo kurima. Nyene ndakubaza. Amakuru ya wa mugore wawe muravugana murashakunda. Tamatuya. Nuno munsi mwavugana. Ndumiwe. Urazi rero je nenda gufite yandi makuru. Nubwo biruko bari ko na Jeff yandi makuru. Do you have news? Wow, tell me. Nuba nkumbuye kumva amakuru yo hiyo. Urazi ko hari undi muntu asigaye yaza kugutanya. Utavyutse. Reka nitwe twasigaye ino nyene ku gatumba nitwe tubibona. Ntabwo bari uri umugenzi wanje hano ufata umwanya wose uri kuda gutelefona kuko ndakubanisha. Okay. Kubw'ivyo nugira ikibazo. Vraiment ndagushimiye cyane. Nuko mukanya nagumana mu telefone nakwiyumva mu biranje byanse. Reka nzujira mutera surprise. Nduza tabizi. Ahubwo ntuze wibagira ahubwo kunzanira ndazimaze gushikiyonye nabwo tubacoresha ni muduha. Urazi ire ko dukora nta mwanya wo gutakaza. Ahubwo ndabashimisha. Merci vraiment murakoze. Oya, izawadi yawe nzikuzanira no kuri kibazo. Ego, izawadi yawe nzikuzanira no kuri kibazo. Uhumura. Thank you, my G. Okay, see you later. Thank you.
urazi yuko igihe dukundanye ni cyinshi cyane kandi uribuka yuko hari ijambo nakubwiye yuko nzogukunda gushika ndo wawe okay rero jewe bona yuko urwo rukundo rwo duhurira ahantu tuyaga ikidubana amasango tuyaga cyo mbona gusa umunezero wanje nurashikaho je nifuza sheri ndifuza tugire mariage tubane ndagutera iteka ivyo bintu sheri yavyumvira none nobura gute kuvyitegurira kandi ari wowe nahisemo ntegerezo kwambika impeta ntegerezo kugutera iteka no kambara urushunge mu bandi niwe nuzi uko Toma agukunda ndabizi cyane nuzi uko Toma agufira ndifuze ko yuko nzo kwambika impeta yuko nzo gutera iteka no kambara urushunge mu bandi soon let's get married. Yes, thanks my dear. Oh my baby, I love you so much. Yes, I love you too. Ari jambo ry'Imana bavuga ngo muri Bibiliya ngo uri gufa cyo magufa yanje. Kumbe nawe urazizo muri. Yeah, I know so much and I'm so happy to be with you my baby. Baby. Hari ikintu kimwe naguhamagariye ko shaka ko tuvuga no munsi. Icyo kintu sikindi. Bebe ngira ngo ubuzi iminsi yaciye tuvugana ijerekeye kujabuka hanze ko barako baravuga ko barondera umukozi. Ndabyibuka narembye. Yes. Rero ntagejeje kwa applyinga. Byo mwijoro bamaye nyinshi yuko banyemereye. Numbwire. Yes, baby. Thank you. Yes, my dear. I'm so happy too. Ama bebe, inyuma yaho urazi ko hagati yaje nawe ubuzima ko bugiye guhinduka, ariko ngiye kuba kure yawe, ngiye kongera ubuzima. Gusa ngomba gusaba ikintu kimwe, mu vy'ukuri uzandindira urukundo. I promise you. Nzokurindira urukundo. Aho uzogenda igihe uzomara icaco cose uzosanga ntikurindiriye. Sinzigera ndaguhemukira namba. Wow. Thank you so much. I'm so happy. Uratekanye? Ndatekanye cyane. Kandi rero bimaye amahigwe no kugira inguvu yo gukora cyane. Ako sheri. Yes. Hari ugiye kuja hari abakobwa benshi batandukanye. Kandi ndabizi yuko nawe uri umuntu ushobora kugenda ugahura n'umukobwa ukamukunda hamukanyiragira. Ndagusabye nize wigera umwibagira. Nubwo ugiye kugira ubuzima bwiza, ugiye kuba umuntu usa amahera, ndakwingenza ntusoce umwibagira. Be umenye yuko umenye yuko ahangeze ari amasengesho yawe. Sinshobora kukwibagira be. Kwishima kandi kuko iyo duhuye namashaka gutuma uzi neza yuko ari haciye imisi myinshi tutari kumwe. Ndabizi. Ariko nizere yuko amasengesho yawe wasengeye ntiyatumye naje ngaruka mu gihugu cyanjye cy'amavuko. Naragusengeye pe. Ndagusengera ndagusabira ku Mana. Nagira ngo umukobwa uhura nawe ngo umukunde kundusha. Ya nawe wabibonye yuko ibyo twasezeranye yuko nashoboye kubishitsa.
naryohewe bebe naciye ndavyemera ko nkunda ya ahubwo rero vuba tugomba rero tubikwakwanya cyangwa cyo undi mugana avuga ngo tubikwakwanya azere nayo nkumbuye kukubona cyane rero jewe nifuza yuko aca binyaruka tukibanira. wow I'm so happy to hear that abantu banishimye cyane gusa sinifuza yuko tuguma mu Burundi mu duce tujabuka. Wow. Urabe Toma mbaze ya nuko bihari ikishimo bidasanzwe mu mutima iyo uri kumwe n'umuntu ukunda nta kintu na kimwe ukumva ukeneye ku isi y'Imana kugira ngo ntabwo niyo amatuzo y'umuntu ashobora gutuza kuba aranezerewe. Yes, baby. Come on, baby. Nana ki? Oi. No. Nibiki? Auri mu biki? No ubona ndi mu biki? No. Uri mu biki? No uri kurabiraba ubona ndi mu biki? No. Nibiki? Ndiko ndabona cyane ndiko ndarota. Nibi uninde. Uyu ninde no. We wabaye iki wewe? No oya. Mviriza no. Reka blague, reka gukina, reka gufitina ngwizo kuri. Uyo ninde? Mviriza ndakubwira. Nimba uba wabuze ivyo ukora pana kuzuraza guciramwe abantu uvuga amazina utazi nawe nyene niyo wayakunje. Je uranzi je. Ndiko naguciramo no. Ukuranciramo nyene. Uzanga hanye we twaguhamagara. Just since niko ndarota cyane. No. None ndakubaza. No, mvuze ko ndakubaza no. Ubu kweri wewe. Ni uri umukunzi wanje koko cyane ni hasaje. Umukunzi wanje. Oya no mviriza. Umviza no. Ndakura. Umviza no ndakubwire no. Umviza ndakubwire. Ese kumfata. No please. Nine kumenya umuntu ninde kuri wewe. Nimba ari ucuti wawe ndabi ico gusa. Uyu ni umukunzi wanje. Wiki? Umukunzi wawe? Na kirundi wumva. Ni umukunzi wanje. Ariko no ndakubaze kwanza ukundana n'abakozi bangaye. Mbiza ndakubwira. We waruzi ko nkundana n'abakunzi bangaye. Fise umwe rudende ari we wuje. No. Reka gufitina please ndagusabye. Ibuka ibintu wasezeranye ni byinshi. Sezerana nawe. Ushaka kweri ubugeni bwacu kweri ubumene kweri ubuhere kweri. Utaraba. Ubuhombeshe kweri. Ubugeni. Fiza ndakubwiye ikintu kimwe. Kuva kera je sinigeze ndagukunda. Ikindi naka. Ivyerekeye mariage wibagire gwera uyu munsi. Kuva umunsi wa mbere duhuye sinigeze ndagukunda na gato. Ni jambo ndakubwira nohereza. Amafaranga nigera ko agura urukundo.